Bakunzi b'Imana mukurikirana insamirizi mu vyacu Bikira Mariya bari hafi n'abari kure kuri bwa buhinga bwa none internet, ni muhorana amahoro y'umukama. Iki ni ca gihe ciza dushikiriye co gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana ryo mu ndwi hagati nk'uko Eklezia ibidutegekaniriza. Muri kumwe na Patiri Jean-Eudes Ngendakumana muri diocese ya Ngozi Paroisse Mivo kuri uyu wa kabiri ugira Dominika y'indwi ya Pasika. None rero nk'uko twama tubigenza mu gusoma iri jambo ry'Imana, tubanze tubashikirize aho dusanga ivyo bisomwa, hanyuma turisome. Nitwamara kurizirikana umwe wese aze kuraba ico yokuramwo kimufasha mu buzima bwa misi yose kugira ngo yegere Imana. Ndabipfuriza n'igihe ciza ca Nevene ya Pentekote. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa ikigabane ca 20 kuva ku karongo ka 17 gushika ku karongo ka 27, aho Paul Mweranda asezera ab'Imireti mu Bugereki, agaheza mbere akanababwira ibyo bo kwitwararika mu butumwa bwabo. Turakoresha Izaburi ya 67 canke 68 bivanye n'igitabo umuntu yakoresheje. Izaburi dusanga harimwo icitabirizo kivuga kiti mwa ntara zo kw'isi yose nimuririmbira Imana yanyu, aleluya. Turasoma tuzirikane inkuru nziza ya Yohani ikigabane ca 17 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 11a. None rero dushire hamwe tubanze dusome ivyo bisomwa vyeranda. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Muri irya misi Paulo amaze gushika Imireti ararengukisha abakurambere ba Eklezia ya Efezi. Bamaze kurengukira rimwe ababarira ati, murazi kuva aho nshikiye muri Aziya ingene twagendanye nkorera umukama mu kwicisha bugufi, mu marira no mu makuba nategwa n'imitego y'Abayahudi. Naho nigeze ndabahisha ico bafasha, sinasivye kubigisha igihugu gikinje canke mu mazu ya bamwe bamwe. Namye nihanikiriza Abayahudi n'Abagreki kwigarura ku Mana mu kwemera Yezu umukama wacu. None ehe ubu ndi nk'uwuboshwe na mutima, ngiye Yeruzalemu ntazi akari imbere. Atari uko mutima Mweranda nyene ambwira mu bisagara vyose ko nzohasanga urwanko n'imvuto. Mugabo jewe ntaco bimbwira, kandi ugupfa ntikuntera ubwoba iyo mpfuye kumara urugendo rwanje, nkarangura ubutumwa nahawe n'umukama Yezu, ari ubwo kumenyesha abandi inkuru nziza y'ikigongo c'Imana. Egome ndazi ko mutakinkubita ijisho, mwebwe mwese namenyesheje ubwami bw'Imana. Nico gituma uyu munsi nemeye imbere yanyu ko atawuzondira nabi muri mwebwe, kuko ataco ntagize kugira ngo ndabigishe ico Imana ishaka cose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwa ntara zo kw'isi yose nimuririmbira Imana yanyu. Ntara zo kw'isi yose nimuririmbira Imana yanyu. Mana nzima, watanze akavura kanywesha, uremesha abantu bawe bajonjogoye. Umuryango wawe uraheza uronka urugo wari wateguriye umukene kubera ubuntu bwawe. Ntara zo kw'isi yose nimuririmbira Imana yanyu. Umukama nashimagizwe imisi n'iyindi, kuko Imana ariyo mukiza wacu atubabaye. Imana itubera Imana y'urukiza, umukama Imana yacu niwe aganza urupfu. Ntara zo kw'isi yose nimuririmbira Imana yanyu. Aleluya, aleluya. Yavuze ati nzosaba data nawe azobaha uwundi mutabazi wo kwamana namwe imisi yose. Aleluya. Inkuru nziza ya Yezu Kristo yanditse Yohani. Muri irya misi Yezu yariko arasenga hanga ijuru ati, dawe ubutigu burageze, ninahaza umwana wawe nawe abone kukuninahaza, yongera ubuzima budahera abo wamuhaye bose, kubera ububasha wamuhaye ku citwa ikiremwa cose. Ubuzima budahera nabwo
nuko kumenya wewe Mana rudende y'ukuri n'uwo watumye Yezu Kristo. Narakuninahaje kw'isi, nararanguye ibikorwa wanshinze gukora. None nahaze rero ubu dawe, umpe bwawe ninahazwa nari mfise hafi yawe isi itararemwa. Naramenyesheje izina ryawe abantu wampaye, wabakuye mu bandi. Bari abawe urabampa, kandi barazigamye ijambo ryawe. Ubu barazi ko ico wampaye cose cavuye kuri wewe, kuko amajambo wampaye nayabashikirije, nabo barayakira, baramenya ivy'ukuri ko namuka kuri wewe, bongera baremera ko ari we wantumye. Nibo nsabira, sinsabira isi, nsabira abo wampaye, kuko ari abawe. Erega ivyanje vyose ni ivyawe, kandi ivyawe vyose ni ivyanje. Muri bo rero ndaninahajwe, sinkiri kw'isi, yamara bo bari kw'isi, nanje nji wawe. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi b'Imana, turahejeje kumviriza ibisomwa Eklezia idutegekaniriza kuri uyu wa kabiri idominika y'indwi ya Pasika umwaka usanzwe se. None rero dushira hamwe tuzirikane ibi bisomwa. Ibi bisomwa vyeranda, mu gisomwa ca mbere twakuye mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, turumva Paulo mweranda asezera abakristo b'i Mileti ni mu Bugereki, agaheza akababwira mbere ingene bo kwifata, abahaye akararo k'ingene yavyifashemwo. Turaza gufata akanya ko gusubira kubizirikana mu nkuru nziza. Naho nyene iki kigabane ca 17 idutanguye ni kigabane kizobandanya gushika ico kigabane gihere. Dusanga ijambo riguma rigaruka kandi novuga nti bashimikirako muri inkuru nziza no kumenya Imana. Ubwo bumenyi bw'Imana bugatuma tugira wa rukundo rw'Imana rushitse, kuko kugira ngo ukunde Imana neza na neza nuko uba wayimenye. Kuyimenya rero birarengeye kumenya mwene bimwe byo mw'ishuri umuntu avuga ngo yanarize hama ndamenya. Ukumenya Imana nukuba mu mutima wawe ufise Imana, ugashobora kumva yuko muri kumwe mugize umwe nayo. Imana kuyimenya nukuba mu buzima, ugaca mu vyigucishamwo, ukabona ingene ikukiza hana hariya, ukabona imisaraba ucamwo, imisaraba kandi irekurwa n'Imana, mbere ikongera ikaba yigukurako. Imana ukayibona, ukavuga uti koko Imana ndayizi mu buzima bwanje, Imana ndayizi. Ukumenya Imana kandi nk'uko twavyumvise mu nkuru nziza, ubuzima budahera no kumenya Imana, ibindi vyose birahera. Kumenya Imana, kubana n'Imana ukayumva mu buzima bwawe, hamwe ibintu vyose ucamwo umenya kuri kumwe n'Imana, niko kuyimenya, hanyuma bigatuma urukundo uyikunda rwongerekana. Ahandi ho gukunda ico utazi, ivyo novuga nti nibishobisho canke kwidigadiga. Mugabe iyo ukunda ikintu uzi, ikamenya ibimeze neza n'ibitameze neza, umuntu umukunda umuzi, ntuheza ngo uhindure canke uhinduke mu gihe hari ibintu menga birahindutse kuri we. Kumenya Imana, ico gisomwa rero, ico kigabane ca 17 tuzobandanye tukigarukako, tukiraba ingene Imana twoyimenya kugira ngo turonke ubuzima budahera. Kugira tumenye Imana rero tuyisanga mu vyanditse vyeranda. Kumenya Imana rero no gusoma ijambo ry'Imana. Umweranda Yeronimu ni wavuga ati kutamenya ivyandiko vyeranda niko kutamenya Imana. Kumenya Imana rero no kumenya ivyandiko vyeranda, kuko Imana ivuga iciye muri izo nyandiko nyeranda, ikavuga kandi iciye mu bigisha b'ijambo ry'Imana, abamenyesha Imana, abarongoye Eklezia mu nyigisho baduha. Turamenya Imana. Kumenya Imana kandi urashobora kuyimenya mu vyo ubona, mu vyo yaremye, mu bidukikije, eka n'ibindi. Kumenya Imana rero itwimenyekanisha mu buryo bwinshi. Mu gisomwa ca mbere Paulo mweranda mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, Paulo mweranda ariko asezera abo basangiye ubutumwa, abo yatanguje imibano mito mbere havuye iba n'ama-Eklezia. Uyu munsi ariyo ma-Eklezia usanga y'Efezi n'ahandi. Agabasezera ababwira ati ndigiriye
ico natanguye ndakiranguye ndagisozereye, hamwe mbere abigereranya novuga nti n'umuvuduko, kwiruka no gusiganwa course, ati ndashikanye ikivi. None rero ngomba nisubirira inyuma nigire nkuko Yezu Kristo nyene ariko arasezera na Paul Mweranda ariko arasezera. Mu majambo yo gusezera hama harimwo ijambo ryo kubwira abantu ati muraheza mwitwararike ibi na biriya, mwibange ibi na biriya, kandi rikaba iragi. Ibyo umuntu yavuze ariko arasezera ari ryo ragi, urirenzeko uranahumirwa. None rero ibyo Paul Mweranda yabwiye abanyefezi ko bo kwitwararika nawe yitwararitse, kwabaye ukudahesha mu kumenyesha Imana, kandi akabikora mu ngorane nyinshi, mu muruho, eka no mu mpagatane. Abo bari basangiye akoko, basangiye akaryango, basangiye umubano, bakamugwanya, ariko ubwo butumwa akabukora nk'ubutumwa yashikirijwe n'Imana, yari yuzuye mutima mweranda. Nico gituma muri iki gihe dusaba mutima mweranda ngo atuzeko, atwuzure, kugira ngo natwe dushobore gukora ubutumwa, kuko turi abatumwa. Nanone uwabatijwe wese ni umutumwa. Igihe twakomezwa twemeye gushingira intahe Yezu mu buzima bwacu bwa misi yose. Paul Mweranda rero atubera akarero muri uko gushinga intahe. Tugarutse kuri iki gisomwa ca Paul Mweranda mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, muri uko gusezera Paul Mweranda aravuga ibintu bikuru umuntu yo kwitwararika muri ubwo butumwa. Novuga nti ni nko kushikiriza urupapuro rw'inzira umuntu yitwaza mu kumenyesha ubutumwa. Ati genda mwigishe ukwisubirako kugira ngo ukwemera kongerekane. Nico ca mbere dusabwa, kwigisha abantu kwisubirako, bakagarukira ku Mana, la repentance, kugarukira ku Mana, kuko benshi uyu munsi barahindukije umugongo bakaraba ibintu aho kuraba Imana, ugasanga rero bariko barajuragirika. Ubwa kabiri, rendre témoignage, ni kuvuga kubicabona, kuba ico bihweza, bakavuga bati ujya muntu koko ibyo akora biradutangaza, bikabatangaza kuko ukora ibirimwo Imana, nawe urimwo Imana, ukabakabona ati ujya uko yigenza nuko abikora, turashobora kubona Imana muri we. Rendre témoignage. Ubugira gatatu, kwigisha ubwami bw'Imana, prêcher le royaume de Dieu. Ukwigisha ubwami bw'Imana, bavuga ati ubwami bw'Imana bwaje. No muri dawe wa twese tuvuga tuti ubwami bwawe nibuze. Kugira buze bisaba yuko buronka aho bushikira, bwama bwaje niho buri ubwami bw'Imana, tubwogamwo. Umugabo kubera uko twifata ntibwinjire mu mitima yacu, ugasanga tumeze nka kurya basuka amazi ku mugongo w'imbata. Ubwami bw'Imana buri muri twebwe kuko Yezu Kristo ari kumwe natwe. Ubugira kane, proclamer tout le plan de Dieu, kwigisha imigambi y'Imana. Imana idufise ko imigambi yihe? Umugambi idufise ko nyamukuru mbere ni nawe wonyene, nukutukiza, le salut, umukama adukize. Ariko kandi tugasaba yuko n'abantu baheza bakarokoka. Imana ikaninahazwa, abantu bakarokoka, bakakira. None rero twigishe ko Imana ininahazwe muri uko kwigisha kwacu, hanyuma abantu nabo barokoke. Paul Mweranda rero atubera akarorero mu butumwa bwacu, mu mpagatane ducamwo, kandi imwe wese avuga ati ndagusavye Mukama umpe inema yo kuzoheza neza, inema yo guheza neza. Turagusavye Mukama inema yo guheza neza urugendo rwacu ngaha kw'isi, inema yo gupfa neza, inema yo kutagira ico dufata minenegwe mu vyo twabwirizwa, cane cane muri ubu butumwa Imana yaduhaye. Umwe wese arafise ubutumwa Imana yamuhaye bishingiye kw'ibatisimu, hanyuma iruhande y'ibatisimu akagira ingabirano zitandukanye. Izo ngabirano rero Imana ntiyaziguhaye ngo uzibikemwo, no kugira ngo urangure ubutumwa neza. Imana rero ibabe hafi. Ndasubiye kubipfuriza igihe ciza c'igisabisho neuvaine yo kwambaza mutima mweranda abuzure, hanyuma namwe mumenye Imana, natwe tuyikunde. Tumenye Imana twongere tuyikunde. Mwari kumwe na Patiri Jean Eude Ngendakumana mu Mivo Diocese ya Ngozi. Ndabasigaranye umuhezagiro w'Imana. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda. Amen.